ashimwe cyane shengero ry'Imana bakundwa ba Kristo barorerezi kuri service nishima ya televiziyo bakunzi b'igicaniro cya Yesu Kristo mu ngo n'imiryango. No munsi udasanzwe Imana iduteye iteka kuba mu ngoro yayo ngo tuyihimbaze kandi tuyininahaze kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo yibera mu mashimwe. Rero mu kibanza urimo wifatanye natwe dutangure tuje imbere y'Imana tuyihimbaze ko yatugiriye neza. Kaze ewe Mana we uri gitangaza, ewe Mana we uri gitangaza, ewe Mana yacu uri gitangaza, ewe Mana we uri gitangaza, Mana yabizera uri gitangaza, ewe Mana we uri gitangaza, Mana yabakijijwe uri gitangaza, ewe Mana we uri gitangaza, imereranye nane nawe, imereranye nane nawe, ugusenganye nane nawe, imereranye nane nawe, uririmbanye nane nawe, imereranye 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 nane nawe, we Mana we uri gitangaza, ewe Mana we uri gitangaza, Mana yacu watuzigamye uri gitangaza, ewe Mana we uri gitangaza, Mana yabasenga uri gitangaza, ewe Mana we uri gitangaza, emerera sengane nawe, emerera sengane nawe, emerera morane nawe, emerera morane nawe, emerera mvugane nawe, emerera mvugane nawe, emerera ndongogwe nawe, emerera ndongogwe nawe, emerera ndongogwe nawe, emerera ndongogwe nawe, emerera mvugane nawe, emerera mvugane nawe, emerera morane nawe, emerera morane nawe, emerera morane nawe, emerera morane nawe. Mbonye imirimo y'intoke zawe Mana ndatanga, iyo mbonye imirimo y'intoke zawe Mana ndatanga, iyo mbonye ingero ziga mu bwoko bwawe Mana ndatangara, iyo mbonye imirimo y'intoke zawe Mana ndatanga, Mana ndatangara, Mana ndatangara, oh Mana ndatangara, Mana ndatangara, Mana ndatangara, Mana ndatangara, iyo mbonye ingene uharira abana bawe Mana ndatangara, iyo mbonye imirimo y'intoke zawe Mana, oh Mana ndatangara, Mana ndatangara, Mana ndatangara, Mana ndatangara, Mana ndatangara, Mana ndatangara. Mana yacu nziza, Mana udukunda, Mana utwitayeho, Mana utugwanirira, Mana utuzigama, yo tongeye gutangarira urukundo rwawe, ubuntu bwawe bwinshi n'imbabazi zawe nyinshi byongeye kutuzigama, bikatuzigamana n'imiryango, bikatuzigamana n'ingo zose, bikatuzigamana n'ibihugu, bikatuzigamana n'ibisagara, bikatuzigamana n'isi yose, tukaba twisanze tukiriho mu isi y'abazima n'ubihererwa icyubahiro. None Mwami twiyumviriye ko turiho
hariho abandi bitagenze uko, tuzamukanye ishimwe mu mitima. None turakwinginze ngo kuri uyu munsi mwiza akira ishimwe ry'abana bawe. Mwami Imana, twarengukanywe no kuguhimbaza no kugutazira kuri uyu munsi w'Imana, twumva tunezerewe nuko waremye mu minsi 6, umunsi w'indwi ukaweza, kugira ngo ubu munsi tube imbere yawe turuhutse. Raba ubwoko bwawe bari mu mirimo, bararushe, barakoresheje imibiri, none uno munsi bakoraniye imbere yawe. Mwami Imana, bazanye ikimazi c'indwi yose co kugushimira ko ibikorwa barimo byagenze neza, ko wabanye nabo, ko wabahaye ubwenge batari gukura mu isi, ko wabashoboje ibyo batoshoboye bari kumwe n'abahambaye, ariko kandi ko wabikoreye kwihesha icyubahiro. None Mwami, nyemerera nanje uhagarariye kino gicaniro, unyemere kugira ngo ubwo mvuga ntaba ari je waboneka, haboneke wewe n'igicaniro cyawe Kristo. Ndakwinginze Mana yo mwijuru, unyemerere undongore, unyemerere uvugane nanje, unyemerere unkoreshe muri gito canke kinini, igikorwa cyose gikorekera kuri kino gicaniro cawe kiguhimbare. Nawe niwamara guhimbagwa urekure imigisha n'imihezagiro ku bantu bawe, w'ishengero ryawe rikoraniye mu mpande zine z'isi, abariko baradukurikirana ku buhinga bwa none, mw'izina rya Yesu n'aba turi kumwe nabo bibuke. Mwami mwiza, urakoze kuwemeye kubana natwe. Turazi ikimazi cyo kugendana nawe, turazi ikimazi cyo gukorana nawe, turazi ikimazi nicyo gituma umusabyi wawe Mose yavuze ngo nukuri ma nutagendana natwe nituva hano, aba bantu sindabakura hano kuko singiriyo nobatwara. Nanje ndavuze ngo mw'izina rya Yesu Kristo, iri koraniro, iri shengero ryawe, utabanye natwe sinogira iyo ndabatwara habe namba. Ariko ko twizeye ko tugusabye nk'abantu twumvira, ndagushimiye kandi ndagukengurukiye kwemeye kubana natwe, wemeye kujana natwe muri aya masengesho adasanzwe yo mu gicaniro c'ingo n'imiryango, kugira ngo bose batabagwe. Urakoze Mwami, turakuragije porogaramu yose, turakuragije ibikorwa byose, ngo mpwemu yera turobore, dutangura atangwa natwe nka Alpha, tubandanya ubandanye natwe nka Emmanuel, kandi turangiza uze kubana natwe nka Omega. Maze Mwami Imana, ibikorwa byose bikoreka bishire hejuru izina ryawe. Mwami, tutaragira n'ibindi tuvuga, turazi ko mu isi tuhamara umwanya munini, tukaraba tugacumura, tukiyumvira tugacumura, yaba jewe canke bene data abandi. Turagusabye ngo utugwize kw'imbabazi, kandi amaraso ya Yesu Kristo twuhagira agasembwa n'amarabaga, ugukorana kwacu kugira ikimazi, guhinduka inkuka nziza ikora ku mutima wawe. Urakoze Mwami Imana, iyo tugusaba ntidusaragara. Urakoze kubidukoreye mw'izina rya Yesu Kristo, amen. Nshuti bakunzi, turi imbere y'Imana kandi twaje ngo tuyihimbaze. Rero kano kanya nako kuninahaza izina ryayo muri za ndirimbo zo kuvuga ngo Imana ni Imana. Aho uri mu kibanza urimo niwifatanye natwe, Imana yamaze kutwemera kubana natwe. Tumuririmbire zino ndirimbo zimusubiza kw'icyubahiro cyose. Imana ishimwe cyane. Uri Mana Mana, uri Mana Mana, uri Mana Mana, uri Mana nyamana, uri Mana Mana, uri Mana Mana, uri Mana Mana, uri Mana nyamana, uri Mana yera, uri Mana ikomeye, uri Mana ishoboye, uri Mana nyamana, uri Mana Mana, uri Mana Mana, uri Mana Mana, uri Mana nyamana, uri Mana iharira, uri Mana yeza, uri Mana ikundana, uri Mana nyamana, uri Mana Mana, uri Mana Mana, uri Mana Mana, uri Mana nyamana, uri Mana nyamana, uri Mana nyamana, uri Mana nyamana, uri Mana mu miryango, uri Mana nyamana, uri Mana
yabikoze ku mugaragaro amahanga bireba wazuye Lazaro amahanga bireba yabikoze ku mugaragaro amahanga bireba nta yindi Mana nzokorera nta yindi nzomanikira amaboko nta yindi Mana nzokorera nta yindi nzomanikira amaboko nta yindi Mana nzokorera atari wewe nta yindi nzomanikira amaboko oya 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 ntayo 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 uri Mana Mana uri Mana Mana uri Mana Mana uri Mana nyamana uri Mana Mana uri Mana Mana uri Mana Mana uri Mana nyamana Hallelujah.
haleluya mwami wacu uraganje, uri mwiza, uri Mesiya, uri Imana, uri umunyabubasha, uri umunyabushobozi, uri mwiza, urakundana, uri wera, urahambaye, uri ndiho, izina ryawe ridahinduka, uri munyempuhwe, uri munyarukundo, uri munyamahoro, uri munezero, uri intsinzi yacu, uri gahore, uri mutagira agasembure, uragororotse nawe usa nawe. Twabonye abahambaye muri iyi si ariko nta n'umwe yegereza ubwiza bwawe n'ukwera kwawe burisa, wisakaje ubwiza n'ububasha n'ubushobozi n'icyubahiro, uri umwami asumba abandi bami bose twigeze kumva, uri Imana iri hejuru y'ibigirwamana byose, ukora ibimenyetso mu isi no mu ijuru, ubohora ababoshwe imyaka myinshi batigeze baronka ikibabohora, mu isegonda mukaba ubabohoye, ku ijambo ryawe rimwe ukaba ubabohoye, ukiza abamaze imyaka myinshi irenga 30 n'iyindi barabuze ikibavura, wowe gusa ijambo rimwe rikabakiza, utabara babuze ikibatabara, batawe ku isesero ubasangayo, ukabasubiza mu bugingo, ukabasubiza mu ihumure, ukabasubiza mu miryango, bagasubira bakagira igikundiro, usanga abo Satani yaboheye mu masenga y'abapfuye baboshwe n'iminyororo, imizima yibaganza, ukabatabara, ukabakiza, bagasubira mu ngo zabo, ndetse ushika n'ikuzimu ukazura abapfuye bakugaranirwa muri bya bisagara bya Satani n'abadayimoni, ukabugururira, ukabavanayo, ukababwira ngo nimwidegembye, mugire ubuzima kandi mugire amahoro. Yesu, twakubonye mu buryo butandukanye, niyo mpamvu none munsi turiko turakuvuga uko twiteze kugiye gukora ikidasanzwe mu ngo n'imiryango, abariko baratwumviriza ndetse aho bari mu isi yose, biteze ubufasha buvuye kuri wowe, biteze ubutabarwa kuvuye muri wowe. None ndavuze ngo Mana uri mu ijuru, watwemereye amatazira n'akazamuka mu nyonga zawe, reka ugorore kwa kuboko kwawe ubahezagire, mu izina rya Yesu. Ukwiteze hano mu Burundi akubone, ukwiteze mu ngo n'imiryango akubone, ukwiteze muri sosiyete kanaka nakubone, ukwiteze muri Afurika nakubone, mu bihugu tubana nakubone, muri Kongo, Tanzania n'u Rwanda na Uganda ndetse na Kenya na Sudani n'ibindi byose nakubone, mu izina rya Yesu. Muri Malawi, Mozambique na Botswana nibakubone, muri Senegal na Somalia nibakubone, mu izina rya Yesu. Egypte na Ethiopia nibakubone, mu izina rya Yesu. Misi yose aho bakwiteze nibakubone. Ora basakara terebosai roi sakatere gonde sai. Jambo ryawe riravuga ngo abakuronderanye umwete barakubona, abakurondeye ubudahumeka barakubona, kandi idindi jambo ryawe rirambwira muri Yesaya nyene ngo tukurondere bigishoboka kubonwa. None uyu munsi twemerere tukubone, muri rikoraniro twemerere tukubone, vugana natwe mu ijambo dukoreko, ababushwe tubohoka, batawe dusubizwe mu imbaraga z'uko wadutoye, abatagira umunezero duha umunezero mu izina rya Yesu. Korera muri iri jambo Mwami, ugiye kuyaga natwe, imitima ya benshi ifashwe. Korera muri aya mashikanwa tugiye kugutangira, ahinduka umubavu kumotera neza. Uheze uduhezagire mu ngo n'imiryango, uheze uduhezagire mu bisagara n'ibiyaya, udugene mu misozi, uhezagire abantu bawe, ujabuke inzuzi, ujabuke n'imbibe, uhezagire ibihugu, uhezagire isi yose. Urakoze Mana, tukubone uyu munsi, tukubone kanatsinda. Waradusezeraniye muri twadodora uzugurura, muri twaguhamagara uzitaba, muri twakurondera tuzokuronka. Urakoze ko ari uno munsi, umunsi wari washizeho, udukorera igitangaza kidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yacu nishimwe bakunzi. Iyi saha n'uyu munota naho hageze ko dukorera Imana,
tuyikorere mu kwitangira amashikanwa, kubera ko twabonye ngo ishikanwa n'ikimazi gihimbara umutima w'Imana, kandi abatangira Imana banezerewe nta munsi na n'umwe batigeze babona ibihembo n'ibisubizo, kuko Imana itugwiriza iyo dutanze tugatanga n'umutima ukunze kandi tunezerewe. Imana ihindura ibyo twatanze ikabihinduramo umugisha umusesekara. Nawe uri uriko uradukurikirana ushaka kubikora ucishije ku buryo bwa rimikashe, urashobora gukoresha ya nimero musanzwe muzi 62 66 29 39. Izina nini Chimbaye Service, aho ishikanwa ryawe rizoba rishitse, kuko ishikanwa n'igihe byoheza tugakora ko mu kwiza ubutumwa bwiza henshi hashoboka, kugira ngo bino bikoresho tubigirire entretien, twongeye turonke n'amajwi meza bica muri ubwo buryo. Kandi Imana ihezagira abamaze kubikora, tubasabiye umugisha aho muri hose mu mpande zose. Uburyo bwanyu n'amashikanwa yanyu byaradushikiriye, nuko rero Imana itwakirira ishikanwa tudatebeje, dutanga rino shikanwa twifatanije n'ikimazi Yesu Kristo yatanze ku bwacu. Hanyuma tuvuze ngo Imana yo mw'ijuru yakira imitima yacu gusumba kwakira amahera cyangwa ibindi bitambo dutanze. Imana ibahumugisha. Ubu rero turagiye muri wa mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tuza guhagarara ko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu rugo Imana yatanze umufasha kugira ngo ibikorwa byose bigende neza. Mu rugo Imana yahatanze umufasha kugira ngo ibikorwa byaho bigende neza. Ubu tugomba dusome mu itanguriro mu gice cya mbere umurongo wa 26 n'uwa 27 n'uwa 28. Duce dusoma n'igice cya kabiri aho nyene mu itanguriro igice cya kabiri umurongo wa 16 gushika ku wa 18. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Imana iravuga iti, tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe aganza amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ibyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri. Maze Imana irabahezagira iti, nimurondoke mugwire mwuzure isi muyiganze, mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi. Ku murongo wa 16 naho haravuga ngo Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati, igiti cyose cyo muri iryo tongo ukirye kuko ugomba, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzukirye ko, kuko umunsi wakiriye ko uzofata akabuza. Uhoraho Imana aravuga ati, si byiza ko uyu muntu yibana wenyene, yinge ndamuronderera umufasha bikwiranye. Imana ihabwa icubahiro. Nshuti mukundwa, mwene data wera witoye ukaba uri imbere y'Imana muri uyu mwanya mwiza, ijambo ry'Imana riratubwiye neza ko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, hanyuma kandi yaremwe ngo aganze. Hanyuma ikirengeye byose ntiyamuremye wenyene, uwo muntu yamuremeye umufasha bikwiranye ngo amufashe ibyo bikorwa byose. Nagomba nibutsa abariko baraturorera ko atagikorwa c'Imana na kimwe cigera kiba gito, n'igikorwa c'ukuganza nticigera kiba gito. Ndavuga ngo no mu rugo no mu ngo n'imiryango burya n'igikorwa c'Imana twarabibonye mu bihe biherutse. Niyo mpamvu Imana yabiravye iri mw'ijuru ikavuga ngo ntibikwiye ko umuntu yovyikorana ari wenyene, tumurondera umufasha bikwiranye. Uyu munsi rero nakanya keza ngo twongere tuyage kuri urwo ruhara umufasha ategerezwa gukora mu rugo. Ijambo ry'Imana rimaze iminsi ritubwira ngo Kristo yubahwe mu ngo zacu,
icubahiro c'Imana kigaragare mu ngo zacu. Ariko iyo tugiye hirya no hino dusanga abagabo aribo bavyumva gusumba abakenyezi, dusanga abana mbere umenga ntibibaraba. Ariko uno munsi twari duhagurukijwe no gutera intege n'abagore ngo bibuke ko gukurema Imana yaremye umugabo ikabona ko ari wenyene bidakwiye, ishiramo umumuha umufasha bakwiranye. None rero mufasha mu rugo rwawe, ibikorwa byose umugabo ariko arakora ugomba kumufasha, ugomba kubibamwo. Nta gikorwa na kimwe ugomba kwigira sindabibazwa, nta gikorwa na kimwe ugomba gufata nk'ikitakuraba, kuko uru rugamba rwatumye Imana ivuga ngo subiza ibicaniro mu ngo n'imiryango, kwari kugira ngo bwa bwiza bw'Imana bugaruke mu ngo n'imiryango, amahoro asubire aboneke mu ngo n'imiryango, umunezero usubire uboneke mu ngo n'imiryango, ubumwe ugusabikanya bigaruke mu ngo n'imiryango. Ariko ndakubwiza ukuri mwene data unyumva, wamwe wo muri umugabo ukaba uriko urabikora wenyene, umufasha mutari kumwe, n'uruvyaro Imana yabahaye mutari kumwe, nta byizigiro ko bizoshika kure, nta byizigiro ko bizomara igihe kinini. Ariko nagutere intege ngo ko watanguye wagize neza, waratanguye nibyo warakije igicaniro, ariko gerageza n'umufasha nawe mubane, n'uruvyaro nago ruze. Nawe mufasha unyumva, niwibuke icyo waremewe. Waremewe gufasha umugabo, waremeye kuba umufasha mwiza w'umugabo wawe. Reka kumutana ibikorwa, oya mubaze ati mbega mwami wanje uno munsi nogufasha iki, mbega ko mbona urushe uno munsi nogufasha iki, mbega hari ico noshobora gukora. Hanyuma uhamagare n'abana ti bana banje ngwino dufashe papa, hari ibikorwa Imana yamuhaye, hari iyerekwa yagize, hari hishurirwa yaronse rishobora gutuma urugo rwacu rumererwa neza. Erega ingo zimerewe neza nizo zituma amashengero amererwa neza, nizo zituma amasosiyete dukoramo amererwa neza, nizo zituma igihugu kimererwa neza, kandi si yose kimererwa neza kuko byahereye ku rufatiro rwiza rwo mu ngo. N'Imana yabikoze neza, itangura ishiraho urugo mw'itongo rya Edeni, naho habaye ibyo kunanirwa umugore n'umugabo bagasubiranamwo kuko bagabiye Imana, abavukana bakicana kuko bagiraniye amashari n'ibindi bikurikira by'ububeshi n'ibiki byose. Nitwibagire ko Imana itigeze iheba urugo, yazanye umukiza imucishije kwa Yosefu na Mariya. Murumva yubahishije urugo, irasubira dusezeranira ngo uyu mwami wanyu mw'ijuru ahari ntazongera kunywa ku nzabibu ziryoshe cyane atabakiriye mwebwe nk'umugeni wiwe. Tuzorangiriza mw'ijuru muri rwa rugo nyene rugizwe n'umugabo Yesu Kristo, n'umugore ishengero, n'umugore ingo n'imiryango abitwaye neza bakaguma mw'isezerano. Norega mugenzi wanje ahuri waragumye mw'isezerano by'ukuri. Abakenyezi dufise isezerano ryo kuba abafasha b'abatware bacu, abakenyezi dufise isezerano ryo kuba abafasha b'abagabo bacu. None womenyera iryo sezerano warigumyemwo, canke nabo waratarutse mushaka kuba umugabo, canke nabo waratarutse ngo ata mugabo wobaho. Nagomba ndakumenyeshe ngo nawe ubona ugendagenda burya hari ibyo udafise, burya hari ibyo worondera hose ukabibura, kuko Imana itegerezwa kubicisha mu mugabo wawe. Nico gituma wa mukenyezi ageze kw'iriba akahahurira na Yesu Kristo. Yesu yaramubajije ngo mbega umugabo wawe arihe? Ashara mwishura ngo ntawe mfise. Yesu aramubwira tuvuze ukuri kuko n'uwo mwararanye n'uwa gatanu, ariko kandi ntiyari n'uwawe. Sinibuka ko ari uwa gatanu uko ari uwa gatandatu, ariko nawe nyene si uwawe. Aratangara agenda igisagara cyose ahamagara abantu ababwira ati ngo murabe umuntu yamenye ivyanje. Baje yabahaye message bakora ko barakira ubutumwa bwiza, barakira igisagara kirakira. None iyi saha nagomba nakubwire ngo wumva tudakeneye kuba by'ukuri abafasha beza b'abagabo bacu, kugira ngo amabanga Imana yabahishuriye tuyamenye, twongere tuyashikirize urubyaro rwacu.
biracyashoboka. Nawe ubona umenga mu rugo rwawe ntibigishoboka, nawe ubona umenga satani yarahaciye, nawe ubona umenga inzoka yarahaciye, yoba yarahaciye ariko ntahagume, ntumwemerere ko ahaguma. Oya, ijambo ry'Imana rirambwira ngo mwirukane wa mugwanizi nawe azobahunga, mwegere Imana nayo izobegera. Aka kanya n'akanya kacu ko kwegera Imana kugira ngo ibyahora bitunanira n'ibyahora bitunaniza bibure ububasha. Rero nagomba gusengere mwene data mukundwa unyumva, ndakuragiza Imana kugira ngo muri bino bihe Imana iri kwirataka irondera ngo mbega notuma nde muri ruriya rugo, nibura umufasha mwiza ituma kuri uriya mugabo yumva Imana, nibura umufasha mwiza ituma kuri ruriya rugo rwahisemwo kwiyegurira Imana. Hari ingo usanga abagabo n'abana bavyumva ariko abagore atariho bari. Imana yo mwijuru dutabare bakenyezi, turi beza ku mavi, turi beza iyo dusenga, turi beza iyo duhamagara Imana, turi beza iyo turirimba, turi beza iyo twikoreye umutwaro w'umuryango. Kandi Umufaransa nawe yaravuze ngo soke femme veut Dieu fait. Nuba guca umugore akeneye Imana iragikora. None unyemerere muri kano kanya dufatana mu maboko, aho uri hose tubwire Imana ngo ndemeye umuhamagaro, ndemeye kuguma mu isezerano ryo kuba umufasha kwiye kugira ngo ibyo wavuze ku rugo rwanje bigende neza. Data mwiza mu izina rya Yesu, turafatanya amaboko n'aba bakenyezi bariko baranyumva n'abashinga ntahe babo n'urubyaro wabahaye, tuvuga ngo Mwami turakozwe k'uyu munsi. Reka akababaro k'abagabo bacu uno munsi gahinduka umunezero, ko aho bari baratubuze uno munsi twemeye kubifatanya nabo. Reka n'ubu nabo twabyaye bari barihebuye ko bakorera Imana bonyene, uno munsi tuje hamwe abami bacu natwe abamikazi n'urubyaro waduhaye, dufatana amaboko dukora ibyo ugomba kugira ngo mu ngo n'imiryango habe amahoro. Bwa bumote bwiza buze, ubutunzi wasezeranye buze, amahoro wasezeranye aze, kuko wavuze ngo uyatanga nk'uko ab'isi bayatanga, uyatanga mu bafite imitima ihuje. Turagomba kubona kwa kuroranirwa, turagomba kubona kwa gukomera. Wavuze ngo ntituzoba imitwe, ntituzomirizo tuzoba imitwe, nitwemera kuguma mu isezerano. Reka Mwami imiryango yacu igume ku rugero rwo hejuru rw'imitwe, tutaganzwa na wa mubi, tutaganzwa n'isi, tutaganzwa n'abadayimoni. Kandi wavuze ngo n'amarondero yacu azogwizwa nitwaguma tukubaha. Urakoze Mana kutugiriye neza kandi ubidukoreye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twagomba turangize igikorane cyacu dusengera wowe utwumva hirya no hino, wowe uriko uravuga uti uwo Yesu muvuga sindamwakira, ariko maze iminsi ndabigira imihigo, numva mu mutima wanje no mwakira. Nawe tugusengere, ijambo ry'Imana rirabitwemerera. Aho uri mu kibanza ufukame canke wiyegurira Imana ushe bugufi, uvusubire muri no jambo uvuge ngo Mwami Yesu, ndi umunyavyaha ariko nshaka gukirira mu nyonga zawe. Ndaguhamagaye ngumbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Uhereye isaha uzombere umurongozi, uzombere inzira, uzombere ubugingo, uzonshikane mu ijuru mu izina rya Yesu, amen. Urakoze wowe uvuze iryo sengesho, reka natwe tugusengere. Data mwiza mu izina rya Yesu, turasengera umwene data yakiriye Yesu wamubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Mwami nibibe gutyo, kandi ibyaha yari yarakoze biharigwe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yishare mwigisha, ibya kera byandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze kubimukoreye kugira ngo azobane nawe muri bwa bwami bwo mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubu urahejeje kwitwa umukristo, ubu urahejeje kuba umwana w'Imana, uraheza witware nk'abandi bana b'Imana, uvuka ubwa kabiri, ingeso zawe shasha zize zitandukane n'iza kera. Abazokubona bose baze bavuge ngo nukuri yarabaye umwana w'Imana koko.
hasigaye turarangije. Imana ibahezagire mu ngo zanyu, habe amahoro. Turasabye uburinzi bw'ijuru, urukundo, ubumwe n'amahoro bya mpwemu yera bibane namwe aho muri hose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Shalom, shalom, shalom.